Ndabaramukije mwese mw'izina rya Yesu Kristo, amahoro Yesu wenyene atanga abane natwe. N'amahoro adakurwaho nuko habuze iki na kiriya, ayo mahoro rero Yesu arayatanga kandi agayaha abamwakiriye. Rero nawe ndakwifuriza ko woronka ayo mahoro Yesu atanga. Abasangwa, shalom shalom. Abashasha nabo karibu cane. Imbere ya vyose reka tubanze dusenge. Mpwemu yera abe ari we arongora, niwe nshaka ko tuza kuvuganako na cane cane. Karibu rero. Data wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze mu mitima yacu no mu vyacu. Mwami mwiza, duharire ivyaha vyacu, kuko tuvuga tugacumura, turiyumvira mu vyiyumviro vyacu tugacumura, mbese hari n'ivyo dukora tugacumura. Niyo mpamvu usaba ngo amaraso ya Kristo atweze Mana, adutunganye. Urakoze cane kuko uri umuhanyi w'imbabazi n'ikigongwe cinshi n'urukundo rwinshi. Ngwino mpwemu yera abe ari we urongora, ngwino mpwemu yera abe ari we uvugana n'ubwoko bwawe, uvugane n'umuntu wese Mana akurikiye iyi video, kandi mwami mwiza abone ukugira neza kwawe. Urakoze cane, mw'izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje sinzisavye, amen. Uyu munsi nshaka tuganire, natanguye sujet ivuga ku barozi. Numvise mu mutima hari ikindi kintu nokongerako ku kintu c'abarozi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzomenya ukuri kandi kubabature. Iyo umuntu yamenye Yesu aba amenye ukuri mu nzira y'agakiza. Mpwemu yera atwigisha vyinshi. Nababwiye mu ntaha yuko igihe nkizwa hari ibintu vyinshi nigishijwe. Ivyo tuzogenda turabiganira buke buke uko nzoba ndonse umwanya. Yesu ashimwe kandi abihererwe icubahiro ko yangiriye icizere akampa kino kibanza co kuvugirako, kugira ngo ntihabure uwo bifasha. Uyu munsi rero numvise nobandanya kuri kino kintu. Hari ibice bibiri vy'abarozi. Hari abarozi bakorera Satani bazi neza ko bariko barakorera umwami wabo Satani. Abo barozi baca mu mihome, abo baba babizi neza ivyo barimwo. Ba barozi bakoroga imiti yabo bakaroga umuntu canke bakabigutuma muri ibi na biriya. Nukuvuga yuko hariho abarozi nyene bazi ko ari abarozi, bazi ivyo barimwo. Ariko rero hariho uwundi mugwi w'abarozi batazi neza ko ari abarozi. Reka rero ndabisigure kino kintu c'abo barozi batazi neza ko ari bo. Kumbure uza gutangara cane, umuntu ashobora kwiyumvamwo ati je bwa bundi bimeze gutya. Gerageje ndaraba muri Bibiliya kandi ndabatumirira namwe kwihatira gusoma Bibiliya, kuko niyo ndya y'umukristo. Kurya kuntu umubiri ukeneye ibiryo kugira ngo ubeho, n'impwemu y'indani ikeneye ijambo ry'Imana. Hari abantu rero bakoreshwa na Satani batabizi. Abo rero bari mu mugwi w'abo barozi batazi ko ari abarozi vy'ukuri. Reka mbanze nsome rino jambo ry'Imana dusanga muri Yakobo 3 umurongo n'uwa 6. Ndasoma mw'izina rya Yesu Kristo. Ururimi n'umuriro, ni kibi kingana n'isi. Ururimi rwashizwe mu ngingo zacu, ruhumanya umubiri wose, rudomeka ukubaho kwacu kose, narwo ruba rwadometswe na Gehinomu. Kuko amoko yose y'ibikoko n'ibiguruka n'ivyikwega n'ivyo mu kiyaga bigundwa n'abantu, kandi barabigunze. Ariko ururimi nta muntu yoshobora kurugunda. Ni ububi bucambagirana, bwuzuye ubumara bwica. Ubwo nibwo dushimisha umwami Data wa twese, kandi nibwo tuvumisha abantu baremwe mw'ishusho y'Imana. Mu kanwa kamwe havamwo umuhezagiro n'umuvumo.
Bene data, ivyo ntibikwiye kumera bityo. Yesu ashimwe cane, kandi Yesu adufashe cane. Uyu munsi nifuje kuvugana na mwebwe abantu muvuga ko muri aba Kristo, kuko umuntu avuga yuko ari uwa Kristo ni umuntu yigana Kristo uko ameze. Kuko kuvuga ngo uri uwa Kristo, aho vyavuye kwitwa aba Kristo, nuko babona abantu bigenza bafise imyitwarire nk'iya Kristo, babita aba Kristo. Uyu munsi rero hari abantu bitwa aba Kristo vy'ukuri batazi yuko baca ikiraka kwa Satani bakongera bakagica no kwa Yesu. Abo rero nibo barozi uyu munsi ngomba ndababwire. Nibutse umuntu yigeze gupfa mugaragaruka umubiri, ariko aravuga ati nageze kuri barrière, bambwira ati nturengana, barrière y'ijuru. Ati kubera iki ntarengana? Marayika aramubwira ati nturengana kuko wewe uri umurozi. Avuga ati ndi umurozi gute? Ati vuga abandi nabi. Ako kantu rero karantangaje, kuko hariho abantu bazokwitwa abarozi batigeze bakoroga umuti wo kuroga. Hariho abantu bazokwitwa abasambanyi batigeze basambana. Hariho abantu bazokwitwa abicanyi batigeze bafata inkoho canke ikindi kintu ngo bice umuntu, kubera Satani atagukoresheje muri buno buryo agukoresha mu bundi. Rero wowe witwa uwa Kristo uyu munsi niwe nshaka kuvugana nawe. Iri jambo ritubwiye yuko ururimi rungana n'isi. Ururimi ni runini, rugera kure. Uyu munsi hariho abantu bariko baroga abandi bakoresheje ururimi. Umuntu ashobora kuroga umuntu, akaza akabwira umuntu ati urazi naka ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Hanyuma uyu bibwiye nawe acaza kubibwira uwundi ati naka uku n'uku n'uku n'uku. N'ubumara ubuteye. Kurya kuntu inzoka ishobora kugukomora ikagusigamwo ubumara, niko n'ururimi rumeze. Ariko kubera umuntu atazi umunsi n'isaha tuzovira muri iyi si, ukazoshika imbere y'intebe y'urubanza bakakubwira ati wewe uri umurozi, uzotangazwa cane ko wiswe umurozi ata muti wigeze ukoroga ngo uroge. Ntarakizwa nigeze kuba ndi muri groupe ya WhatsApp, nta kindi kintu twayivugirako atari urusaku. Urusaku rwinshi, umuntu tukamuvuga, tukamumanuka, tukamuduga. Isaku ziraryoshe pe. Ndibuka yuko hariho n'igihe wavyuka ukabaza ati no munsi none nta nkuru mudufitiye. Umuntu akaguma muri ivyo ari urusaku gusa. Ico n'ukuri n'icaha abantu dukwiye kwihana, kandi iyo ubikora, kubera Satani aza agahuma amaso abantu, agahuma amatwi abantu, umuntu iyo yageze kure mu caha ntaba agifise n'ako koba ko kwigarura avuga ati gezaho. Ndazi yuko ayo magroupe ya WhatsApp yuzuye uyu munsi y'urusaku gusa, ugasanga umugore ariko avuga umugabo wiwe vyeruye cane. Wa mugore we uriko uraroga. Niyo uvuze umugabo wawe uba uriko urivuga wenyene, kuko imbere y'Imana, Imana ibabona muri umwe. Nawe wa mugabo we ukicarana n'abandi bagabo ukamukura agashambara n'akandi, ubwo n'uburozi. Imbere y'intebe y'Imana uzokwagirizwa ko uri umurozi, kandi utigeze ukoroga umuti wo kuroga, ari uko akarimi kawe utakaboshe. Ico kintu Mpwemu Yera yaraje arakinyigishako, arambwira ingene akarimi kagereranywa. Urabona umwampi w'ikibiriti ingene ari akantu gato cane, ariko gashobora guturira ishamba ryose. N'ururimi rwacu rero niko rumeze. Ururimi rwacu rurica canke rugakiza. Nimba wumva ico kintu muri wowe ugifise, umenye yuko uri umurozi. Umenye yuko muri wewe ufise ubumara utera abantu. Nigeze kuba ndi kumwe n'umuntu arambwira umuntu nabi, ntiyambwiye umwe gusa, yambwiye benshi. Arambwira ati bariya abantu
uze ubirinde bameze uku. Ati kandi narabonye ko n'uriya anya ati bimeze uku. Umva arabimbwira neza arabinyemeza, ariko nshima Imana ko Imana irasigura abantu, niyo utokwisigura wewe Imana iraza ikagusigura. Uwo muntu rero yaje kumbwira ati wirinde na cane cane uriya, uwo ahubwo twagiye kuba abagenzi kuko je sinkifatira ku mabwire y'abantu ngo uyu n'uriya, ndigeragereza vyanse nkamusengera, ariko nagiye kuba inshuti kuko ntaco twapfa, sinzi guheba kukuvugisha ntaco nakubonyeko, kuko mu gakiza ndimwo nzi ko ari ukwirinda kuri gato na kanini. Hariho abantu mu gakiza bisaba ko uhagarika pe, kuko hariho abantu bafise imyumvire yabo imeze uku. Rero ntushobora rero guforsa, kuko iyo uforshije uca usanga ahubwo wewe ka gakiza kawe wasubiye inyuma, aho gutera imbere ugasanga usubiye inyuma mu gakiza, ugasanga usubiye inyuma mu bintu vyinshi. Rero twagiye kuba inshuti n'uwo muntu, nukuri ntababesha, nsanga ni umuntu mwiza cane, nsanga uko namubwiwe siko ameze na gato, birambabaza. Kandi rero uwo muntu yamumbuza ari umuntu avuga ngo arakijijwe. Hariho abantu umuntu ashobora kuba yarakijijwe ni koko, mugabo akaba atigeze n'ukuri yuzura mpwemu yera, kuko mvuga iyo ufise mpwemu yera muri wewe, mpwemu yera araza akakuganiriza akakubwira ati harya wakosheje, birya wagize sivyo, akakubuza amahoro ukareka no kuryama mpaka ufukamye wihanye ico caha. Abigishwa 12 bagendanye na Yesu imyaka 3, ariko muri bo nubwo bari bamuzi Yesu, yakoze ibitangaza bamubona, bari inshuti cane na Yesu, mugabo c'est pas pour autant banesha icaha. Bagiye kumenya kunesha icaha n'igisa naco umunsi buzura mpwemu yera. Umuntu uzi ko wamenye Yesu, ariko uyu munsi ukaba ufise uwo mwuka mubi w'uburozi w'akarimi, fukama wihane kandi usabe mpwemu yera aze kuganza ubuzima bwawe, kuko ni mpwemu yera wenyene adushoboza kwirinda kurako na kariya. Kadusenga Imana. Data wo mwijuru, urakoze cane kuri aya majambo duhejeje kumva, urakoze mwami mwiza ko wamuri kuradutumirira kwitunganya kuri gato na kanini. Mwami mwiza, tumenye yuko hariho imigwi ibiri y'abarozi, hariho abarozi bakorera Satani babizi neza, basinyanye nawe ko bamukorera, ariko hariho n'abandi biyita ngo nabawe, ngo barakumenye, ariko bafise uwo mwuka mubi w'uburozi. None mwami Yesu, tumenye yuko uno munsi tutari intungane, tumenye yuko uyu munsi twatsinzwe hano hantu. None mwami Imana, turanse yuko wa munsi uzotwihakana ngo ntiwigeze utumenye. None turagusavye uduhe mpwemu yera aza ature muri twebwe, ashire muri twebwe vya vyamwa vyiwe. Urakoze cane kuri iyi nyigisho uhejeje kuduha. Ngwino abe ari we utuyobora, wugure amatwi n'amaso yacu, uduhe kumenya imyuka tugwana nayo, mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, dusenze dusavye, amen. Ndabashimiye cane, nibaza ko umuntu wese yagize ico akuramwo. Yesu abahezagire cane, tubeho tubandanya twirinda, tubeho dusenga cane, kandi twige gusaba kuri gato na kanini Imana yacu, kuko irabitanga vyose. Iyo tuyisavye gukiranuka n'ukuri koko irabiduha, kandi dusengera iherezo ryacu rizobe ryiza. Ndabashimiye cane rero, naho ubutaha mu yindi video, kuko nzobihabwa nzobikora. Niko rero Yesu abahezagire cane. Bye bye.